Yego nk'ejo bundi hari ikiganiro natanze kwa Gayere, nagiye mbona umuntu ari mu Budagi andondera, arambwira ati mu mupfakazi umwe akenye ndamugaburire, ndamutunge mu bijanye no gufungura. Ariko abo bose bumva babikora ntibashaka ko bavuga. Nico gituma nanje sindabavuga amazina, mugabo bumve ko ndabakengurukira. Nababwiye bwa mbere twashize imbere gushigikirana, kumarana ubujenyene, kubanza kuja muri mood y'ubuzima. Ko hari abo usanga umenga mood y'ubuzima yaragiye. Nimba ari umuntu avuga ati ndi wa ruguru, hariho dosiye yanje iri muri fonction publique, hariho dosiye yanje iri muri INSS, hariho dosiye yanje iri muri mutuelle, hariho dosiye yanje, ntawomfasha uwukora yacakiriza. Ntiwirigura n'amanuka, ndungikira impapuro gusa, canke mbwira uko ikibazo kimeze. Ugasanga umuntu ari mu Kirundo, umuntu ari mu Cankuzo, ikibazo ciwe kiraheze atavuye naho yicaye. Iyo si inyungu none cane gose, ku buryo tuzoshika muri 2040 tutakiguma tuvuga ngo abapfakazi nibafashwe. Oya, nabo bifashe kuko si bimuga, barakomeye. Bumve yuko bategerezwa guterera mu bijanye n'igihugu, mu bijanye n'imiryango, bareke kuguma bashwana na baramu babo canke basebukwe ngo ntaco bamfashije. Bifashe. Nk'ubu tukaza tubona nk'umunsi umwe nk'umukuru w'igihugu aratwizeye, araduhaye nk'umubonano, tukagenda tukamuyagira amajojwa yacu, tukamushikiriza ibitugoye, akaraba na kimwe yodukuriramwo n'ukuri yobakoze. Yego. Turabaramukije mwese abakunzi ba Burundi Progress Media. Imbere ya kamera nkuko mwibona n'umutumire wacu asanzwe atwara ishirahamwe ryitwa AVR, Association des Veuves Responsables, yitwa Octavie. Turaguhaye ikaze mu bwami bwa Burundi Progress Media, wongera widondora n'abadukurikirana, wongera unabaramutsa. Amahoro neza, je ni Ntakirutimana Octavie. Nkaba ndabakengurukiye ko musubiye kunyizera mukantumira ngaha aza gutanga ikiganiro kijanye n'abapfakazi. Cane gose. Hama Octavie, uno musi iyo umuntu yumvise AVR yumva iki? Iyo wumvise AVR wumve mu Gifaransa ni Association des Veuves Responsables, ariko mu Kirundi ni ishirahamwe ry'abapfakazi bazi ico bajejwe. Yego. Ya, none tutagiye kure, hariho abatazi ico bajejwe? Ego birabaho. Abatari responsable birabaho, ariko ntitubagiriza amakosa cane. Hari igihe biba bivana nuko vyase ko yakira ingorane yinjiyemwo, ariko turaheza tukamufasha kuba responsable. Aho nyene tutararandira canke ngo tuje kurerera, turashaka kutubwire eske AVR icimviro cavuye he, ryashinzwe nande, ryatanguye ryari? Icimviro nije nagitanguje, ariko ndaheza ndagishira mu bandi, abandi bacakira neza, kuko iyo nguma je nyene ntavyo nari kwishoboza. Hama turaja hamwe n'abandi, twagiye turatorana mu ntara, turaheza turakomeza ishirahamwe ryacu, turakora ibitegerezwa kugira ishirahamwe rikwiza ibisabwa n'amategeko, hama ritangure rikore. Aho hari mu mwaka wa ryari? Icimviro catanguye kunzamwo umwaka wa 2023, ariko inama ya mbere yabaye itariki 14 z'ukwezi kwa mbere 2023, twayigiriye mu ntara ya Gitega. Niho abapfakazi bose bari bemeye kurijamwo, basidukanye n'iyonka, turaheza turaja kwemeza amategeko azogenga ishirahamwe ryacu n'ingene tuzokora. Yego. Mbe turashaka kumenya, mwe muvuze ko mwatanguye ya 2023, hariho n'irindi shirahamwe nyene riharanira agateka k'abapfakazi naryo ryatanguye muri 2002, ariryo AVODE. Mbega AVR na AVODE batandukaniye he, kuki batiyarinya ngo babe ishirahamwe rimwe rijejwe guharanira agateka k'abapfakazi? AVODE murumva ko yatanguye kera, naje nagize amahirwe yo kuyimenya muri 2024, niho nashoboye kurimenya ko twaragiye hamwe dutegura umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abapfakazi, wamuba igenekerezo rya 23 z'ukwa gatandatu k'umwaka utashe. Niho twashoboye kuja hamwe dufashanya gutegura uwo munsi mukuru.
ntitwoja hamwe kuko intumbero si zimwe n'ivyiyumviro ingene ivyiyumviro vyavutse si bimwe rero ntabinjiriye aho maze kugeza kumva imigambi yabo canke ingene ishirahamwe ryubatse bobo ishirahamwe ryabo rihagaze ku bijanye na politike ariko twe nta politike irimwo kuko twahuye tuvuye mu madini atandukanye tuvuye mu bwoko butandukanye tuvuye mu mpande nyinshi twe duhuzwa nuko turi abapfakazi gusa ntituraba ngo wapfakajwe n'iki igikuru nuko wapfakaye niyo ngorane duhanze tugahangwa no kurera abana bacu yego uno munsi kugira ngo ishirahamwe rivuge ko rikomeye nuko riba rifise amashami mu ntara zose zigize igihugu mbega uno munsi uwoja Ingozi hariyo AVR uwoja Igitega arasangayo AVR uwoja Imakamba yosangayo AVR yego cane twebwe kuva ishirahamwe ritangura ico gihe twagira inama twarashizeho komite executive national igizwe n'abantu 5 no mu ntara tuca tubabwira ko nabo baca bagira uko nyene twaragize n'amadesante tuja gufasha intara gushiraho izo nzego uko turi 5 au niveau national nabo niko ari 5 au niveau provincial donc tubabwira duti mu ntara fata yuko iyo AVR ari mwe mwayitanguje mu ntara iwanyu hanyuma muyikorere mukore ibikorwa vyo gushigikirana nico twahereyeko ariko ubu tugeze ku ntambwe ishimishije yo kubashiramwo gukora ibikorwa vy'iterambere kugira babapfakazi n'imfuvyi batishoye bashobore kuhatorera koyokwe yego tubandanije n'ikindi kibazo uno munsi rero kugira ngo umupfakazi uwo ari we wese yinjire muri AVR asabwa iki bigenda gute umupfakazi uwo ari we wese kugira yinjire muri AVR asabwa gutanga cotisation ko murazi yuko atashirahamwe ribaho ritagira cotisation ico twakoze twasavye cotisation nto ku buryo atawikumira yego dutanga cotisation y'amahera 2,000 murumva yuko twagerageje gusaba cotisation ntoya ku kwezi turiha 2,000 bikaba arivyo bija mu gushigikirana ariko iyo hageze ibikorwa vy'iterambere aho intara iraheze ikitunganya ukundi yego mbega ivyo 2,000 mumaze kuyatanga akaja hamwe acakora gute rero ayo mahera 2,000 amaze kuja hamwe aja kuri compte nationale ku kwezi baragira inama mu ntara bakayakorekta bagaca bashira kuri compte nationale hanyuma rero hariho amaka twumvikanye dufashanyamwo iyo hagize nk'uwo bishikira mu ntara baca babitumenyesha hama tugaca tubarungikira ya envelope yagenewe ico kintu niko tubikora kandi tubikora neza novuga nti yaba vyakunda mugaha nk'ikiganiro umunywanyi asanzwe nawe agaheza akagira ico ashikirije niho mwokumva ingene ari ibintu bimeze neza cyane gose tukibandanya aho nyene uno munsi abapfakazi nubwo abapfakara ntibaba banganya mikoro hariho usanga yapfakaye umugabo wari umutegetsi undi ugasanga yapfakaye ari umurimyi eske muri abo bantu mu guterera nabo n'uburyo babungana canke umuntu musaba yo guterera bivanye na mikoro mubona afise oya twe hageze guterera novuga gukotiza umuntu avuze guterera umenga ni kuguterera kugushaka hariho cotisation iri obligatoire n'ivyo 2,000 ariko abo bishoboye baraterera cyane nk'iyo dufise nka assemblée générale inama ya bose yame barimwe mu mwaka n'ubu turayimirije muri uku kwezi kwa mbere boneyeho n'akaryo gusaba umupfakazi yoba yumva yishoboye aduterere kuko biraheza bikadusaba uburyo duhurira mu ntara tuvuye mu ntara imwe tuvuye mu ntara nyinshi murazi n'iki gitoro usanga kigoye kuronka kubafata neza muri iyo nama gusa ntiturara turagenda tugaca dusubira inyuma rero mwari muvuze ku bijanye no guterera iyo rero hageze nkamwe n'ivyo bikorwa
turaheza tukavuga duti umwe wese naterere ku rugero ashoboye. Nimba ushoboye gutanga 5 agatanga 5, nimba ushoboye gutanga 10, nimba ushoboye gutanga 20, nimba ushoboye gutanga 50, hariho n'abatanga iraki, hariho n'uzobona atanze n'ibihumbi 300. Rero nari nshatse gushura kuri ico kibazo warubajije uti mbega ko hari abafise amikoro make n'abafise ubushobozi, naho rero duheza tugatandukanira. Nayo kubijanye no gutanga cotisation twese dutanga yangana. Kandi benshi ukabona ko babigiranye n'umutima mwiza, umutima w'urukundo. Hari n'uvuga ati jewe aya mahera ntanze nterereye nk'abapfakazi 10 batishoboye kugira bashika aho hantu. Muri ico gihe tubikurikiza uko nyene yabidusavye. Nk'ubu bamenyesha turafise umuavere yahora ngaha muri meri, yagize amahirwe aja mu Bubirigi, aradufasha ibintu bidasanzwe. Aravuga ati nimba muzoja ahanaka umwaka bategerezwa kuriha nk'ibihumbi 200 dufate. Arafata akarungika amahera agaca avuga ati aha rero ndungitse abangana uku badashoboye kuhishikira. Avuze ati bava mw'iyi ntara tubatora aho nyene, hama tukabaheza tukabarungika, tukamwereka n'iyo liste akabona ko amahera yiwe yakoze ca gikorwa yashaka. Yego. Uno munsi turakunze kubona hariho abantu iyo bapfakaye baca bamera nk'abahuye n'ihungabana ryo mu mutwe, ugasanga umuntu yatakaje basi nyene ukuntu basi psychologically yahungabanye, ugaca usanga waramenyereye kurarana n'umugabo no musi ntawuronse, uciye wishora mu zindi ngeso mvuga ati ubu rero ngiye kuba umugore wombonye wese. Bigenze uko iyo bishitse nk'umwavere ako kantu kakamushikiramwe mu hanura gute? Bo jewe sinovuga ngo izo kanti ziriho, ariko ntawe biranshikira ngo dushobore kuvugana. Aho maze kubona bahungabanye nkagira amahirwe yo kubamenya canke yo kubavugisha, nabaca banywa inzoga. Agaca avuga ati jewe kugira nsinzire nzobanza nywa agacupa. Hari n'igihe niyo ugiye kumuganiriza akubwira ati vyongora kugaheba. Akubwira ati je naramaze igihe kirekire ndara nkanura bugaca. Ati rero maze kukanywa naciye ndonka itiro. Rero turaheza tukababwira duti wumva kugaheba bigoye ntaco, mugabo ntiwiyandagaze ko kunywa inzoga hari umuntu anyoye kamwe ataco biba bimwononeye. Twebwe rero dushoboye kubona ko nko kwiyandagaza yabihevye, tuvuga duti aleluya amen. Ego mbwa kavrema yabo babaca baja nko kwiyandagaza mu bandi bagabo, iyo kantayo ndabona ngo dushobore kuvugana ko abafakazi turi benshi natwe ntitubashikira bose, ariko sinovuga ngo ntibibaho. Ego kandi burya uciye arindagira ivyo abasanzwe ako kageso yari agafise, si ibintu uca wiga uno musi. Abasanzwe ako kageso yari agafise nayo ahandi umuntu aba yakubiswe n'inkuba, ahubwo aca atangura kwiga ingene azonigana no gutunganya urugo rwiwe. Ego uno musi muri AVR musanzwe mufise amashirahamwe abashigikira, kuko dukunze kubona amashirahamwe mpuzamakungu canke n'ayari lokale ashigikira ama association nkayo yiwanyu n'ayatarayo yiwanyu barabashigikira. Mwebwe uno musi nta sponsor mufise canke aba partenaire? Twe gushika ubu nta mu partenaire turaronka, kandi si ukuvuga ko tutabarondera. Turagerageza tugakora ama projet akabarojete, kandi atari uko twayakoze nabi. Nkumbure nuko tutarashinga imizi cane, ko burya ntituri n'abakera, tugira dukwiza imyaka 3 mu kwa mbere naho tuba dukwije imyaka 3. Nobabwira nko muri Onifame baratubwiye yuko bakorana n'ishirahamwe rimaze gukwiza imyaka 3. Rero turizera duti nitwakwiza iyo myaka 3 nkumbure nka Onifame izoheza icitwakira ko twe twagiraniye ibiganiro bikwiye. Rero nta mu partenaire turaronka n'ukuri uretse nk'abo bantu babikora ku gahanga kabo. Nkengurukira abamenyesha amakuru muduha akanya ko gushikiriza imigambi yacu, ko
kubashikiriza ibintu vy'uko hari n'abapfakazi canke imfuvyi bahangayitse, hari igihe uza ubona hari n'umuntu akurondeye bivanye n'iki kiganiro uba watanze. Yego nk'ejo bundi hari ikiganiro natanze kwa Gayere, nagiye mbona umuntu ari mu Budagi andondera, arambwira ati mu mupfakazi umwe akenye ndamugaburire, ndamutunge mu bijanye no gufungura. Rero naramaze kumumuha, hasigaye yuko abishira mu ngiro. Yambwiye ati ndiko ndabitegura ku buryo ndabitanguye ntazohagarika. Kandi twamuhaye umupfakazi n'ukuri w'Imuyinga, naramurungikiye n'amafoto. Uwo mupfakazi avere imwe ngaramushitseko, turabona ko ari ibara, ryari ibara, yapfakaye akiri muto, afise abana benshi, aba mu kazu katugara, ashirako agahema k'ishitingi, ahantu mw'ishamba. Tukibaza none aho hantu nta abajejwe intwaro ku buryo bobwira abantu ati bumba udutafari mumugire akantu bamushireko akugi. Twebwe rero muri Avere y'Imuyinga baciye bagifata mu ntoki. Nukuri ndakengurukira abavere bo mu ntara ukuntu bafashe mu ntoki ikibazo c'abapfakazi, bavyiyumvamwo, baca barashira uduhera hamwe, barafyatuza amatafari, baramwubakira akandi kazu, barakugara. Baca basanga abana biwe nta numwe aja kw'ishura. Abana uravye amafoto yabo bari bateye agahinda. Ubu rero abo bana baragiye mw'ishure, barabaguriye ama uniforme, barabaguriye ibikoresho, ubu abana bariko bariga. Nukuri ndakengurukira abavere bo mu ntara, sinoza ndavuga intara imwe imwe mugabo mvuze iyo ka kubera arico twari dushitseko. Rero naciye ndamuha uwo, kuko mvuga nti ivyo arivyo vyose n'ubwo Avere yamwubakiye, n'ubwo yamushiriye abana mw'ishure, ntimutunga kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu. Rero naramuhaye amafoto, ndarindiriye. Yambwiye ati ndiko ndagitegura ku buryo ntanguye ntazosubira guhagarika. Ariko abo bose bumva babikora ntibashaka ko bavuga. Nico gituma nanje sindabavuga amazina, mugabo bumve ko ndabakengurukira. Hariho n'undi mu mama w'umurundikazi, n'umu expert, nawe yarafashe mu ntoki ikibazo c'abana b'Igitega. Nyina yari deprime, twe twamumenya ari mu Mpimba Igitega, anarengana, turamuburanira, turongika umunywanyi yize amategeko, arafasha, arava mu gasho. Uwo mumama amaze kubimenya, yaciye atangura gufasha abo bana nyina akiri mu gasho, yabasumira ukwezi ku kwezi, akavuga ati genda mubagurire ibiro ota vy'ubuyi, ibiro ota vy'umuceri, ibiro ota vy'ibiharage, tutu. Umuprovincial wacu w'Igitega akabigura, akabijana, agafata moto, akabishikana habo bana baba, bagafata amafoto bakamurungikira, agahimbagwa. Nawe tumukengurukire, nubwo nawe nyene adashima ko tumuvuga izina, ariko Imana ibongerereza aho bakura bose. Cane gose. Mbega ku ruhara rwa leta naho, leta ntuzenya ukundi kuntu nayo ishobora kubafata mu mugongo canke kwisanzwe bafata mu mugongo? Twebwe ku bijanye na leta, kudufata mu mugongo mbona cane cane mu bijanye n'ivy'ubutungane, iyo tubituye hari nk'umupfakazi ariko ararengana, nukuri baragira ico bakoze. Baragira ico bakoze, bagakorana na sentare, nkumbure umupfakazi ariko ararengana bigahagarara. Yego. Mbere nongere sabe ko umutegetsi twokwitura ku bijanye n'ubutungane, boheza bakaza baratworohereza. Mugabo ku bijanye n'uburyo, leta ntaciradufasha, tuguma tugira plaidoyer, nkumbure hari umunsi bizofata umurongo. Nk'ejo bundi twararonse audience muri CNDH, kandi twarayazi ibijanye no gufashanya hagati ya CNDH na Avere, cane cane ku bijanye na droit legal protecteur des veuves, na leadership y'ama association, tubasaba yuko abo baduserukira mu ntara, nukuri umunsi umwe bobagira formation, bakagira
bakabagira renforcement de capacité, bakabagura mu mutwe bamenye ico bajejwe kuko bakora muri routine, ntibazi amategeko bakorerako n'ingene boza barafasha abapfakazi cane cane baba bariko bararengana. Nkaho turizeye ko hari ikizovamwo. Yego. None tubandanije ku vyerekeye gushikana kamo kanyu kure biciye mu bimenyesha makuru hoho ubona biri ku murindi ungana gute? Jewe n'ukuri abamenyesha makuru ndabakengurukira ahubwo nije mbura umwanya. Iyo mba nakorera ishirahamwe ryonyene ntafise akandi kazi biba bigeze kure cane, ariko urumva nanje ntegerezwa kuja kurondera umukate w'umwana mba ndi ku kazi. Rero ndakengurukira imenyesha makuru mbere nkaboneraho kuvuga amahirwe twahomvye mu misi iheze muri uku kwezi kw'icenda, twe twarose ubutumire, hariho inama some yabereye muri Namibi, kuko ubu hasigaye hariho ishirahamwe ry'abapfakazi ku rwego rwa Afrika. Ego, iyo some yagira kabiri, iya mbere yari yabereye muri Zanzibar, iya kabiri niyo yabereye muri Namibi. Twari twagize amahirwe turatumirwa, ariko ntivyakunze ko tugenda kubera ubushobozi buke, kandi twari tubimenye ku munota wa nyuma. Bari bagerageje guhigisha ishirahamwe ryoba ry'abapfakazi ryoba riri mu Burundi, biza kudushikira bitevye kugira batumenye, ariko ubu turi muri groupe, turi kumwe, ni intambwe idasanzwe kubona ubu dushobora kuba tuvugana n'abapfakazi bose pana bose mugabo baserukira abandi bapfakazi ku rwego rwa Afrika. Murumva ko biriko biraza. Rero nkaba mboneyeho kumenyesha ko n'ubu soma izohora iba ku mwaka kumenyesha n'ubu umugira neza yozodufasha kugira dutere intambwe dushobore kuja mw'iyo some, kumbure twohigira vyinshi vyogirira akamaro abapfakazi, tukanashikiriza imigambi yacu, kuko harimwo kuzogira plaidoyer bagashobora gusaba yuko imigambi y'abapfakazi yoshigikirwa, hama abapfakazi bagatera imbere bakava mu kwihebura. Yego. Aho nyene kuva AVR itanguye mumaze kurangura ibiki? Twebwe kuva AVR itanguye, nababwiye bwa mbere twashize imbere gushigikirana, kumarana ubujenyene, kubanza kuja muri mood y'ubuzima, ko hari abo usanga umenga mood y'ubuzima yaragiye. Rero nk'abashobora kuba bafise utu dutelefone twa Android, nukuri barabona ko hari ikintu kinini bungutse muri uko kuja hamwe, kubera gushikirana bigoye dukorera muri groupe. Hariho groupe nationale, ni groupe yo gutwenza, burya umuntu agutwengeje abagufashije. Ni groupe tuyagiramwo twisanzuye, tugashikiriza ikiri ku mutima. Ni groupe kandi dufashanirizamwo, kuko nimba ari umuntu afise ikibazo kanaka aravugira muri groupe ati iki kibazo canje ntawo gitorera inyishu, bose bagaca bamwishurira rimwe. Nimba ari umuntu avuga ati ndi wa ruguru, hariho dossier yanje iri muri fonction publique, hariho dossier yanje iri muri INSS, hariho dossier yanje iri muri mutuelle, hariho dossier yanje, ntawomfasha, uwukora yacakiriza. Niwirigura n'amanuka ndungikira impapuro gusa, canke mbwira uko ikibazo kimeze. Ugasanga umuntu ari mu Kirundo, umuntu ari mu Cankuzo, ikibazo ciwe kiraheze atavuye naho yicaye. Iyo si inyungu none cane gose. Yari kuza nkumbura akarara, kabura umwakira, kariha amatike, mugabo akazabona arose umuntu ari mw'iyo service akimukorera yicariye yari. Rero ico nico twahereyeko. Ubu mugabo turiko turatera tuja imbere, tubabwira duti nukuraba tujane n'ibihe, dukora ibikorwa vy'iterambere bizoduhesha iteka mu gihugu, bigahesha iteka n'imiryango yacu. Dukora ibikorwa ya mpfuvyi yawe uzoringika kw'ishure utarinze kuzera inze. Ubu rero hari intara zamaze kumva kamo, nk'Ingozi baragize ibintu vy'ukworora, impene zikaza ziravyariranira. Umva ba AVR bari mw'ishirahamwe, kuko ntidufasha abari mw'ishirahamwe gusa, kuko benshi abatishoboye nibarya batashoboye kurizamwo, mugabo arabapfakazi.
twe ntituraba ngo uri mw'ishirahamwe naho uri inyuma y'ishirahamwe uri umupfakazi tukwita kuri mw'ishirahamwe rero abanywanyi barabanje barakotiza haraciye nk'umwaka n'inusu baragurira impene abambere ubu rero ziriko ziravyariranira zaragwiriye umwavu bararonka umwavu bakatabira twe tuvuga duti ni amahoro meza mu ntara ya Gitega aho twaragize amahirwe adasanzwe nyakubahwa musenyeri wa diyoseze ya Gitega ikibazo n'ukuri yaragifashe mu ntoki aciye muri AVR arabagurira impene nawe nyene abagira ati zivyariranire vyaciye ku muprovincial wacu w'Igitega kandi Imana tugira musenyeri amubwira ati nturaba idini naho umuyisilamu n'umupfakazi naho umukizwa n'umupfakazi ubu rero impene zagwiriye agaca abaha mu ntango akabaha imbuto akabaha umwavu mbwa akavuga ati buke za mpene zizobaha umwavu ahandi mu ntara ya Muyinga muri komine Buhinyuza turafise abaveve abapfakazi bagize umugambi wo korora inzuki abavumbi yego muri komine Buhinyuza borora inzuki kandi babitanguye kubera tubasavye duti umwe wese ahari narabe ikijanye n'ikibanza arimwo hanyuma agira ico akoze aravye lo milieu abamwo ubu dufise abavumbi borora inzuki hari ahandi nko muri Bujumbura Rural hoho batanze amahera bakota imirima bariko barima ibiraya mugabo n'ubwa mbere ntibirera ni henshi bariko barakora imigambi y'iterambere kandi biradushimisha cyane tuve ku gufashanya tukugumemwo mugabo dukora n'ibikorwa vy'iterambere yego kameme tukibandanya rero uno munsi turi mu mbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060 abapfakazi bahurikiye mu ishirahamwe AVR bariko baterera gute muri iyo mbona kazoza canke ishirahamwe ryanyu ririko riterera gute muri iyo mbona kazoza muri iyo mbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060 nuko gukoranya n'ibikorwa vy'iterambere yego kuburyo tuzoshika muri 2040 tutakiguma tuvuga ngo abapfakazi nibafashwe oya nabo bifashe kuko si bimuga barakomeye bumve yuko bategerezwa guterera mu bijanye n'igihugu mu bijanye n'imiryango bareke kuguma bashwana na baramu babo canke basebukwe ngo ntaco bamfashije bifashe twe twifuza yuko muri 2040 umupfakazi yoba atakizerinze bimuvuyeko bivuye ku nguvu ziwe aho azoba ananiriwe atubwire tuze turashobora kutagira ico tumufashe twebwe gihambaye mugabo tumuvugire uwo bizoba bigoye uwo mvuga bimugoye ninde ashobora kudashika kuri iyo mbono kazoza ni nk'uwo batsitongo ugasanga baramunyuruje itongo ugasanga nta gahengwa afise kubera ariko araburabuzwa canke ya deprimye uwo rero niwe tuzoheza tukaba hafi mugabo abapfakazi bose bakomeye bafise inguvu umwe wese niyumve yuko ategezwe gukoresha inguvu ziwe n'umutwe we n'ubwenge bwiwe agakora igikorwa c'iterambere yego mbega uno munsi hariho abantu bashobora kushaka kuza mu ishirahamwe ryanyu kwifatikanya namwe mugabo bakabura aho babatora canke bakaba batazi neza amakuru ahagije kuri mwebwe uno munsi rero ubu bakeneye yoshobora kubatora twebwe siège sociale yacu dukora ngaha muri Beriko hariho galeri Beriko ringa hafi ya mairie niho dufise bureau ariko kubera uko kuntu nyene dufise ubundi buzi tujayo gake gusa twarashizeho nimero za telefone ari udukeneye aca dutelefone izo nimero za telefone ngira nizo noba ni 79 amajana 940 amajana 823 canke 62 amajana 660 amajana 513 ari udukeneye izo zose ni WhatsApp aca andonka gaheza nkamuha umuco yego aho ni vyiza cyane uno munsi rero twarumvise mu minsi yahera muvuga ko muri mu
ntara ya Ngozi yahoze ari Ngozi hariya mu Butanyerera mwagiye gukurikirana ibibazo by'abapfakazi mbe mugerageje kuraba muri societe abapfakazi bafatwa gute iyo umuntu apfakaye muri societe abandi bamwakira gute bo kirya gihe naje Ngozi ni nkuko noja hano canke nzoja n'ahandi bivana n'ingene uwo mupfakazi aba yifuza ko ndamufasha niba ashaka uwo mupfakazi ari ngaho i Bujumbura sinovuga ko yose uko imeze mugabo yaja kuburana ibisigi vy'umugabo biri Ngozi hanyuma rero ico gihe hari hajemwo utubazo ntovugira ngaha hanyuma baranyitura kubera barose nyene nimero nkuko tuzivugira ngaha ku ma réseaux sociaux hama baranyitura ndaheza utwo tubazo ndadukura mu nzira Imana yaramfashije narabikoze ndagira Imana ndonka inyishu nziza ikibazo gica kirava mu nzira urubanza rurabandanya rero bamaze kubona ko utwo tuntu twavuye mu nzira niho baciye bambwira ati ubu tuzohora tuburana ari huri ariko je sinzovuga nta kintu nzobafasha nta burenganzira mwe sindi umuavoka ngoya wewe uzoza uhicare gusa ico gihe naragiye ariko abo baburana ntibitavye tuzosubirayo itariki 22 z'ukwa12 turi sana rero n'abariko barasozera ikiyago cacu uno munsi nk'abantu boba wifuza kugira ico usabye kugira ngo bashikirize ishirahamwe bambe bashikira ishirahamwe ryanyu kugira ngo ribandanye rikomera rinamenyekane kure hashoboka ni nk'ibi be nabushimira ubwa mbere nshimira abo bantu badufasha ku giti cabo ego ndabashimira kuko baradufasha mu bijanye n'abapfakazi bakadufasha benshi ni bashaka badufasha mu bijanye n'imfuvyi kwigisha imfuvyi kandi Imana ibahezagire yongere isubiza aho bakura ikindi nifuza ko bodufashamwo nukuri turifuza abantu bodufasha tukaronka abavoka nuwo duhembera umuavoka umwe gusa ashobora kuzaraja kuburanira abo bapfakazi barengana birababaje biranateye agahinda abapfakazi baratsindwa mu manza kandi bafise ukuri gushika ubu ntituramenya aho vyugariye rero umuntu yodufasha akaturonsa abavoka batuburanira mu kibanza cacu yobakoze cane ego hama ikindi turifuza abo dufasha nyene mu bijanye no kwigisha abana ntiwumve ngo turabigisha twigisha bake cane twigisha abo duhambije nayo handi imfuvyi zikeneye kwigishwa ni nyinshi imfuvyi zifise abamama b'abapfakazi batishoboye ni benshi rero ntavyo twoshobora twe dukora ivyo urya tubonye hafi ahubwo je noryoherwa nk'ubu ngiye numva umbwira ati ngirira identification yabo hama tugaca dukora iyo identification tukayishikiriza abo bagira ico baterereye hama turifuza kandi abo dufasha gutera kamo n'ukuri journée internationale yacu yemegwe mu Burundi le 23 juin twaravugiye mu manama twaravuze mu bimenyesha makuru twaragerageje hari umunsi nabivugiye kuri RTNB muri uyi juin iheze ho nagira ntingira ndashitse mugabo nambara kutamenya inzira twocamwo nambari iki nukurumva yo ntomorera ati cangaha bizoca bikunda yo bakoze turakeneye ko umunsi mukuru wacu uja kuri calendrier kugindi misi mikuru ija ku makalendrier y'igihugu hama tuze turawufeta tutaruha kuko umunsi mukuru wamaze kwemegwa ubwa mbere ho tuzoba tumenyekanye cyane niho bica bigaragara ko abapfakazi nyene bahawe ikibanza mu gihugu uretse rero n'ivyo turaruha iyo turiko turawutegura mugihe wamaze kuba w'igihugu mwumva bawemeye ubaye w'igihugu twe tubabaye invite mu bandi ariko igihugu gica kiwufata mu ntoki kiwuserebra kugira giserebra yindi misi mikuru nayo ma ONG tuja gukomera amashi iyo tuwufise ntatwumve igihugu arico kivuze ati cangaha mufashe ubwo nyene za Unifame zose zohagurukira rimwe za Finiwape za Kere turazi ko boca bahaguruka mbwa twe tugiye kubivuga ku gahanga kacu bamari nta buryo ubuho urabona bo hose bitwaza ngo Trump
ngo amahera ngo yarayajanye ngo yarahagaritse ubu ONG ivugishije ikubwira ngo ngo Trump Trump rero araduhanze sindakubesha rero turifuza ku munsi mukuru wacu womenyekana ukemerwa mu yindi misi igihugu gihimbaza kugira natwe dutezurirwe kandi tumenyekane kandi tubone ko duhawe agaciro akajambo k'agasunika rugiye woshikiriza abariko baradukurikirana naka akajambo k'agasunika rugiye noshikiriza nuko abapfakazi twohabwa ikibanza nk'ubu tukaza tubona nk'umunsi umwe nk'umukuru w'igihugu aratwizeye araduhaye nk'umubonano tukagenda tukamuyagira amajojwa yacu tukamushikiriza ibitugoye akaraba na kimwe yodukuriramwo n'ukuri yobakoze Madame Octavie murakoze twizera yuko no hanyuma tubakeneye muzotwitaba namwe murakoze cyane tuzobitaba n'ukuri ko twaramaze kuba partenaire ego ntashira hamwe ryotera imbere idakoranye n'abamenyesha makuru iragoye kuko nico gituma bavuga ati roje journalisme c'est le quatrième pouvoir ego ndavyemeza n'ukuri ndavyemeza cyane twizera yuko bino bintu byanyu bigiye gushika kure n'abatazi AVR no musi nibaza ko hatabura n'abantu bangahe bagenda bungutse kuyimenya ego cyane ndavyizeye ego twongera rero dushimira n'abariko baradukurikirana bose kugira ngo babandanye bafata ibiganiro byacu babigeza kure murakoze kudukurikirana muri inshuti muri abagenzi ciao ciao